turabaramutse mwebwe mwese bakunzi ba Irebe Media namwe bakunzi ba Radio Irebe FM twizera yuko muri ko muragira ibihe byiza aha bakumutaga cyangwa mu ijoro rivana n'umwanya uri kuradukurikirana ko muri kano kanya rero nkuko mubibona uno munsi ntabwo turi mu gisagara ca Bujumbura oya nta na gatoya ahubwo no munsi twaduze hagati mu gihugu neza na neza ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ni ku mugwa mukuru wa politike niho turi nta kindi cyadushikanyeho nkuko biba bisaba yuko tuza turabaha bishasha uno munsi twagiye kugira ngo tuze kubereka ingene urukino rugira ruhuze equipe ya All Stars irimwo abaririmbyi batandukanye n'abamenyesha bakuru bavuye mu gisagara ca Bujumbura baje guhura na equipe Urukundo FC neza na neza kuri Stade Ngoma muri kano kanyere niho turi twahishikiye murabona yuko n'amabege turacambaye Jenny David akoze inyuma ya kamera ni Kerme ni wahari twese tumeze neza cyane turiteguye muze kubana rero natwe umwanya wose hano hari abantu benshi batandukanye abafana b'umuziki abafana b'umupira bamaze kwashika muraza kubona mu kanya muri stade nitwabagezayo hari abanyecubahiro batandukanye abarivyo batandukanye bavuye mu gisagara ca Bujumbura cyo kimwe n'abamenyesha makuru n'abandi bantu bose bakunda entertainment muri sange ani ibintu biza kuba biryoshe cyane ntimuze kuvana natwe muri kumwe natwe kuri Irebe Media. Nkuko twamaze kubabwira rero twamaze gushika muri stade Ingoma turahari tumeze neza cyane rwose nkuko twabibabwiye n'urukino ruza abasitari batandukanye bavuye mu gisagara ca Bujumbura tukahura kandi n'abari muri Urukundo FC rero muri bamwe baje kurushigikira harimo abaririmbyi nkuko twabibabwiye hano turi kumwe n'umuririmbyi Elpro muramuzi cyane Elpro tukuramuzi umeze neza tugubonye hano kuri Stade Ngoma iruhande yo gushigikira burya hagisanzwe uri no mu kinyi w'umupira sinde mukinya abakinyi bari muri tete ariko urashobora kuba wabarekeye kugira ngo babe barakira oya sinakiyemera kabisa ivyanje mba ndabizi n'ibitari byanje mba ndabizi wewe kwawe no kuririmba birakwiye bro mwe ni ibi bintu by'ubusinkino ku basana n'abakari cyo ubona biba yifashije muri ndetse cyane no kuruhurira umutima umutwe gusa sinakumvise neza muri gishi ati inkino nk'izi zihuza abaririmbyi bakaja hamwe bakashobora kubonana cyane bagashobora guhura n'abandi urabona yuko kubwaho ari akamaro biba bifite birafise akamaro kanini cyane ndetse ko harimo kwinonera imitsi biratuma n'abaririmbyi bahura urabona ko ari ikintu gihugije abantu benshi cyane harimo n'abakinnyi hari n'abaririmbyi basanzwe bafite izindi mpano uretse kuririmba nko gukina umupira benshi muraza kubabona ngaho urumva akaba ari akaryo keza ikindi nacyo biratuma n'abafana babona ko abaririmbyi babo begeranye bari hamwe bicaranye bakanabaryohera uretse mu ndirimbo gusa cyangwa mu makonseri bakabona no mu yandi makitivite bimeze neza bisa neza wabonye urukundo bakwakiranye aba ukiri muri festival aho waciye kubwawe ubyakira gutubonye abana bakuze bose aho uciye ukabona yuko ibikorwa byo bimaze kubashikamo ni santima zimeze gutyo wimva cyambere bikwereka yuko uri kurakora ikintu cyambere abantu babibona cya kabiri yuko udatamba wirorera icya gatatu bikakwereka yuko uretse no kuririmba ni bose baririmba ariko kugira igikundiro bwa mbere ikundiro kiva ku mana so ubuntu bw'Imana ubishimira Imana hari benshi baririmba abantu bakavyanga mugabo kundi uririmba ivyo bakavyishimira ivyo birakwereka yuko ari cyo uri kurakora bikanagutera intege gusoma tugushimire ndabashimiye cyane okay rero nkuko twabibabwiye yuko hano muri Stade Ingoma hashitse abantu benshi mu baririmbyi turabandanya tuvuga n'abaririmbyi muri kano kanya turi kumwe n'umuririmbyi Meto Brown nayo nyene muramuzi neza abanyagisagara muramuzi n'abandi batandukanye Meto Brown tugusanze wicaye mbega we agapira ntuzi gutera je nakuze nko n'umupira kubera ko ndakunda umupira cyo cyane tumenza kuraba abasani bagenza ko je nakuze nko n'umupira cyane yego byagiye bigenda gute none ko tutakubona muri 10 urumva kubera ko abakinnyi ari
benshi aruki umugari bavuga mu kirundi ngo abagenzi niboherera iki mubi kuko twese nitwo caduherera mu kibuga okay wari usanzwe ukina ku nimero zangahe Beto Black nimero 10 nimero 10 aya nimero 10 abarumva donc n'ukina asa nk'ukina hose yo hose okay urabona arabaririmbyi batandukanye hano hahuriye abantu batandukanye wabonye ingena abantu baje kubaraba uko bahora babona ku mateleviziyo cyangwa babumva kuri nka wewe ikintu cyakira neza cyane kubera ko n'umuntu atahora abona umusani bigo byoroshe n'umuntu ategezwa kumubona byoroshe kubera kurisha amafaranga yawe umuntu waje kuraba mukuru kare amafaranga uramubona byoroshe kandi natwe bwe turabona na byoroshe yego tugishimire Beto namwe ndabashimiye cyane rwose turi kumwe namwe ahari kuri stade Ngoma abantu babaye benshi babandanya bagwira ikibuga cyose cyuzuye wobeshya yuko ari Musonga na Flambeau du Centre bahuye ariko nta zindi ni equipe ya All Stars irimo abaririmbyi hamwe n'abamenyesha makuru n'aba DJ bose abantu bari muri entertainment ariko yahuye na equipe Urukundo muri kano kanya turi kumwe na DJ Zenobino umwe nawe mwashoboye gukina tukora musajana Zenobino hano baramutse David urukino warubonye gute urukino reka n'umuriro n'imyotsi equipe mwahuye yibonye gute equipe twahuye irimo abaprofessionnel abana bakiri batoya mugabo natwe nitworosha ayibona aza gusira igitsiro kimwe kandi tugarura ubunyene muri seko mugombo turagomba cyane gose yego aha urukino uravye ingene abantu bagwitabiriye uri mwebwe rubahiriye shusho kwitoga bitwereka yuko abarundi baratawe gukunda ivy'iwabo batawe kumva yuko boza kuraba abartiste b'iwabo abantu bari muri entertainment muri rusange bariko boza kubashikira bakora yuko n'inyuma y'ivyo bakora baba baririmbyi abasanzwe bavuza ama instrument baba abajournaliste baba aba DJ inyuma y'ibyo buhinga berekana mu muziki bashaka kwerekana ubuhinga muri sport cyane muri football murabonye kano gajeje ko mukaye baririmbyi n'abandi batandukanye binjiye mu kibuga abantu babasangayo kandi urabona yuko muri kano kanya abaririmbyi bari hamwe urabona yuko urukundo rugwiriye abino bintu urabona yuko ari ingendo yo gukomeza yo guhuriza hamwe aba bantu bahuriye muri entertainment byaratanguye Bujumbura turabikora turabona ko bishoboka cyo cyatavuze guteka turabona na ruguru mu ntara hagati ko bishoboka tubonye bishoboka kandi ibintu bituma abaririmbyi abantu turi mu entertainment dushobora guhura ko nigage duhura rero ibintu bituma duhura ko najya urukino rurahuza abantu cyane cyane udafise umuntu bamufise kugira mutambi kubonana mwaba kabicara muri tribune imwe mugashobora kugira cyane mukinja muri terrain mwese mugakinana aho saje umupira ukawumuha asanga ibintu bigenze neza niko bimeze turabona yuko na buri ruhande wari kurakina n'akazi kawe usanzwe ukora wari kurabanda ugakora uri kurabiraba guhuza ivyo bintu nkawe ari bibiri biroroshe ni ibintu byiza ni ibintu byiza uko ava yuko bashitangwa anavugije umuziki samples umuziki w'abarundi sayirenga amanda ndajabugira entraînement kwa nza gukina amanda asiga mugenzi wanje bundi ariko aravuza kandi twese tuhaye kuvuza umuziki w'abarundi cyane kwicara wambaye yuko bayakira imiziki cyane gose ayikunda ko amahituze tuyafise unaci tuba dufise kintu aho niki cyo wobwira bariko baradukurikira muri kano kanya bakuze umuziki w'abarundi Neno wabwiye yuko wanabashikira bashikira umupira w'amaguru uko badushikira tubona nk'abartiste bashikire n'umugwi w'igihugu bashikire inamba bashikire abakina inkino zose bw'igihugu bitera imbere urukundo batweretse bazobeka n'abandi bantu bazoza kubereka ubuhinga turagushimiye Zenobino kandi ndabashimira urahava usubira mu kibuga ndasubira mu kibuga mbwa murambona sawa
twabwiye yuko dufite abaririmbyi benshi baje gushigikira bagenzi babo muri abo rero harimo na Kiagiste Best Rapper ngaha tumubonye haheze iminsi myinshi tutaheruka kumubona umeze neza papa Yes umeze neza cyane gose iminsi myinshi ego nivyo ariko biyo bimeze urukino urabona ingene rurangiye birangiye byanse no munsi si bwa wundi bwo buheze wabibonye guturukira bon reka ngeze cyane umugwi wa Rukundo FC bakinye neza ama ikindi kintu novuga sinojya umuntu hagatoya ndanegura cyane abantu bategura zino nkino ku ruhande rw'umugwi w'abaririmbyi babitegura nabi mu gihe abandi baza guhura nabo bo bayifata nk'akazi nokebura yuko prochaine fois abazotegura umugwi w'abaririmbyi bo bitegura neza kuko abandi bo barayifatira umwanya rero kuba twatsinze uno munsi nibaza ko ari imyiteguro mikeya yabaye ariko naco hariho hanyuma tuzobatsinda abo tuzohura nabo wewe uvuga ati hohoraho imyimenyerezo atari yayindi iza kubera gusa urukino rugira ruba ego cyane nivyo mvuga hakaba donc entraînement zikaba imbere y'urukino bagafata nk'indwi yose base bagira gute bategura urukino ego Kiagiste naho tukuboneye nyene hariho abanywanyi benshi bawe b'indirimbo canke ibikorwa vyawe bamaze iminsi bakutubaza ati muturondera amakuru yiwe gushika kuno munsi twavuga yuko uri uherereye mu biki bimeze gute cyane ibikorwa vyawe by'umuziki Okay, ndazi ko benshi bakeneye kumva TV zose Kiagiste Rapper ari mu biki nivyo harazi igihe kinini atakintu ndaba ariko vyahazwe mu kwezi kwa gatanu muri kuno kwezi tugiye kwinjira mu kwa gatandatu bitega igikorwa cyiza cyane kandi bisindosubira kubanyoteza ivyo nahoramwo gatoya byagabanutse rero bitega ibishashi kandi vuba cyane kumenya amakuru bagomba sure kunyumva kandi kuri asire nyere tukumenyereye Jendi Kiagiste Rapper nubu ni style ya indi nyene ego okay ubu rero bagiye kukubona buri mezi 2 canke 3 atavyo gusura ku batevi bon bitege indirimbo zitatu canke zibiri byagoranye mu mwaka ego amashusho ari kumwe na audio ari kumwe n'amashusho niko bizokwama bigenda deja indirimbo tugomba dukorera amasanamu irahari audio irahari gusa ntibarayumva kuvuga yuko icyo tuzokora ni gukora amasanamu indirimbo ikijabona turamenya izina ryayo indirimbo yitwa Ndi mu Rusenga reka tuyiteganire igishika ariko turagushimira cyane kuri kano kanya uduhaye murakoze cyane ndabakeza kandi nongera ngezana n'umuntu yitwa August bari meza agira abandanya akomera cyane murakoze yes turacyari kuri stade Ngoma muri kano kanya urukino rwamaze kurangira nkuko mwabibonye rwarangiye ku bitsindo 3 bya Rukundo FC kuri ubusabwa All Stars n'igikombe mu kanya bajeje kugitanga rero turi kumwe n'umwe mu bakinyi urwo rukino umwari hafi y'abakinyi bandi ni Gisa Stivo asanzwe umumenyesha makuru ariko kandi ruhande yaho nasanzwe ari n'umuririmbyi byose arabikora tukuramutse cyane reka ndabaramutse Irebe FM umeze neza turashimana naho dutsinzwe niko bimeze ora n'ababiri ngo hagatsinda umwe niko bimera muri football urukino warubonye gute muhejeje gutsindwa amakosa yabaye hehe yes urukino nibaza ko twigaya cyane abaririmbyi ndetse n'abajournaliste kubera ko apari yuko bafata akazi kenshi mu kwandika mu kazi kabo ka minsi yose ko kuririmba n'ubwa mbere bakiriye kuri stade nini nka gutya n'ubwa mbere bahuye na ekipe y'abana bakiri bato kandi biruka nibaza ko gutsindwa ibitsindwa 3 ari ubwa mbere bakiriye imbere ya public gutya badafise imyimenyerezo ihagije nibaza ko ari urukino ntavuga ko twatsinzwe n'ibyo ariko ni intango nziza
nibabandanya bakagira imyimenyerezo myinshi nibaza ko tuzoshobora gukira neza. Hamwe byashoboka yuko habaho nka kalendriye yo kuzaho ati tuza turagira imyimenyerezo kugira ngo ikindi gihe bataze habe hobaho gukina igikora abana yuko aricyo byofasha. Ego nivyo turimo muri iyi ni match ya kabiri dukinye muri uyu mwaka kandi muri intervalle y'ukwezi nigukwiye nibaza ko nivyo turimo abaririmbyi benshi n'abajournaliste benshi nta mwanya bagira wa entraînement uko nk'abakinyi nk'aba twakinye bagira imyimenyerezo bya misi yose. Rero mu gihe bazogira ico bita consistence bakamenya guhagarika umupira bakamenya kuwutanga, ikindi gikomeye gukina mu kibuga nk'iki kinini gikinirwagamo amashampiyona ya première division bisaba souffle, bisaba kuba ufise ico no kwita endurance. Niyo mpamvu wabonye abakinyi haba mwana remplacement nyinshi kuko